Ego cyane ngo birakunda ko muri no runganwe rushasha havamwe ba Yusuf Nyange, ba Francine Niyonsaba, ba Saido ndetse n'abazana imidari y'inzahabu nka Veniste Niyongabo. Ayo namwe mu majambo yagiye arashikirizwa ku ishuri Lycée Municipal Buterere, aho abanyeshuri bari muri club ya sport baramutse bashigikirwa no mu Olympique ku rwego rw'isi. Veniste Niyongabo aratuyagira intumbero y'ico gikorwa. Jewe nakuriye ku ishuri, hanyuma ndagira ama interscolaire, ndavuga mu ma interscolaire ndagira championnat national, ndaheza ama championnat national ndagenda ku ma competition internationale. Igituma cantumye nza ku mashuri ni kimwe gusa, nararavye inyuma ndaraba abantu bamfashije n'abarimu bamfashije, ni amashuri yamfashije. Rero navuze nti none ku mashuri ko mbona hariho abamenyereza, hari abantu bize ibintu bya sport, je ndibaza yuko hageze ko tuja ku mashuri. Twarabitanguye uyu mwaka kandi nibaza yuko mwese mwaje ngaha mukavyibonera. Amashuri ararera, amashuri afise ibisata byose. Rero nimba turondera kazoza ku Burundi mu bisata byose tugomba kuronderamo, nibaza yuko amashuri ari kintu duheda kwicarako kandi tukarondera tugahana igiciro abarezi barera aba bana. Ndazi ngene bamba bakora amasaha yo kwiga ku ishuri, baje ku ishuri bagakoresha aba bana. Rero iki kintu ntushaka gukora utagikunda samahera, nuko gusa izo nkino buzikora cyane. Karakanyamuneza kuri ivyo bibondo bisanzwe bikunda cyane inkino. Ndayishimiye Pacifique nomwe mu bagaragaje akanyamuneza. Nkaba ngomvye gushima ku buryo mwaje ngaha mukabibona ko imipira atayihari myinshi, nivyo turabishima. Fondation Veniste Niyongabo bifatanye na Centre Jeune Kamenge barakoze, baragahora baza ngaha, turabakiriye. Akanyamuneza nikagarukiye muri ivyo bibondo gusa, kuko n'abarezi bagize ico bashikiriza. Umviriza umupfasoni Felicite Ndikumagenge yitaye inkino n'amagara meza kuri iryo shure. Jewe navyakiranya akanyamuneza kandi uwamengo gwa rubanza nisanzwe nzi, kubera ko uyu umuntu atwara ishirahamwe Fondation Veniste Niyongabo imipira yayirungitse kuwa gatanu w'indwi yahera kugira ngo ibikorwa bibe biragenda neza, kubera twatanguye umwaka w'ishure itariki 18 z'ukwezi kw'icenda 2023. Rero kone uyu munsi naho yaciye ahashika ubwiwe akazazanye n'abandi bashitsi, twavyakiriye neza rwose kuko yazazanye n'indi mipira ya volleyball n'iteka ntangere ku ishure ryacu rya Lycée Municipal Buterere. Uruganda rwa Indundi rukaba rwahavuye ruyaga n'ivyo bibondo kumwe n'abarezi ko kamarizo nkino zibamariye. Birakura ama stress mu mutwe umuntu, nk'ubu uvuye ku ishuri bashikuja gukina agapira ukacika wiga, birinjira sana mu mutwe. Je nahisemo kuva kera kuko narabikunda sana gukina umupira w'amaguru. Ncaronka ekipe nkinamo muri troisième, ngani twakibaye tukiduga deuxième kwa twaramanutse cyane. Je abavyara banje barakina imipira benshi, nshaka kuba mukinyi nka Prince Olga akina muri la Colombe numero 6. Kuri jewe no guserukira abandi bakobwa bagenzanje, umupira urashobora kudushikana ku rugero rurerure, tugashobora guserukira n'igihugu ndetse n'icyo tukanariserukira. Umupira akadushikana ahantu kure, ndetse ni sport nyene n'izindi nkino zitandukanye zikadushikana kure. Nanje nifuza kuba nka Francine nkashika ku rwego kubw'aho nanje nashobora guserukira igihugu. Cyane cyane wono kwisunga hariyo umukinyi yitwa Nyange aba mu bwa kabiri abatamuzi, ubakina muri Nice no mu Burundi, ahora serukira n'u Burundi, na Saido Berahim. Abo bose n'abakinyi bamaze kugera kure, nanje ndashaka iyo ntambwe bageze ko nanje nzoyigeramo. Umwigeme Christabella aratera intege abandi bigeme mu kubamenyesha ko football ari umukino nk'iyindi. Bareke kwimirwa abana ko bagenda mu mama basi bagenda gukina umupira w'amaguru, kuko bavuga ngo ugiye gukina umupira w'amaguru ngo ucuba umugabo, ngo basi ucuhindwa forme ciba y'abahungu, kandi ni forme niba y'abahungu, ahubwo uteranye n'ukomera neza agakomera neza. Umuyobozi wa Lycée Municipal Buterere abanje gukenguruka ico gikorwa caje bakeneye, yaciye atera kama abandi bo kunganirana cyane mu gisata cy'ubuhinga bwa informatique. Yari Fondation Veniste Niyongabo
ikaba yagendeye club de sport ya kwishuri ryacu. Hama ico batuzaniye naco na materiel de sport agizwe cyane ni imipira. Abo muri club ya sport bari bakeneye ivyo bikoresho kandi birabafasha mu kwinonora imitsi kandi bikabafasha no mu kwimenyereza gose. Ibikenerwa si gusa byo gukina umupira, harakenerwa n'ibindi kuko abanyeshuri mubona tubakeneye kubabona abanyeshuri bakina imikino. Nivyo imikino yateza imbere abanyeshuri cyangwa ikateza imbere umuntu agashika no ku bintu byo kwiteza imbere mu buzima. Mugabo turakeneye n'abanyeshuri bateye imbere mu bwenge, ari naco gituma novuga nko mu bintu bimwe bimwe bakenera abanyeshuri bo ngaha. Harakenewe ko habonetse nk'ibintu by'amaordinateur kuko nibyo dukeneye cyane byo muri salle informatique. Ivyo turabikeneye, ivyo nitwo bidea turabikeneye. Hama ikabonetse n'ibindi fasha nyigisho ku banyeshuri twovyaki. Hama tugaya tugira abana baciye ubwenge mu mutwe kandi baciye ubwenge kandi bashoboye n'inkino, biteza imbere mu nkino kandi biteza imbere no mu bwenge bwabo. Umumenyereza w'ivyo bibondo Felicité nawe akaba yaciye yongeza kuko ivyo bakeneye ari vyinshi. Batuzaniye twabikengurutse kuko hagiye umuntu ashimye aca yongeza. Rero ikintu ca mbere tugomba twongeze, twakengurutse ubwa mbere yaduha imipira 6 ya football, aduha n'imipira ya volleyball 4, aduha n'umupira wa basket mutoya. Ubu naho kugira ngo ishure ryacu ribandanye rigenda neza harakenewe iyindi mipira ya basket kuko hanasanzwe ari ikibuga ca basket. Harakenewe imipira ya handball, harakenewe amamayo ijya myambaro abakinyi bambara bariko barakina bariko barahura n'andi ma equipe atandukanye. Turakeneye ekipema ya basket, turakeneye ekipema ya football garso FIE kuko ngaha anye hazobaho na ekipe ikomeye y'abakobwa. Y'abahungu yisanzwe hari mugabo abahungu bo basanzwe bakina mu yandi ma ekipe bafite n'ama licence hiyo muri quartier. Turakeneye rero ni mayo za basket n'iza handball kuko murabona yuko ari ishure ririko abanyeshuri benshi kandi babikunda kandi bavyitaho. Ibirato ntavyo dufise, amashezibre ntavyo dufise, n'ama pro bidenu dukone byose ntavyo dufise. Mugabo turizera yuko nyakubahwa twara fondation Veniste Niyongabo azobidushikiriza kandi vuba. Ivyo bibondo biratera kama abavyeyi badaha agaciro ivy'inkino ko bojijuka bakabashigikira. Abavyeyi ahubwo bo bifashamo nyene abana, umwana akamuronderera ikirato cyo muri sport, akamuronderera n'ibikenego, akamurungika kubera nta umenya ikizomuteza imbere. Veniste Niyongabo akaba yahavuye yagira abanditsi n'abamenyesha makuru intumbero y'ico gikogwa. Icambere nagomba kubabwira kuronka amahirwe yo kugira inkino z'isi yose ukazitsinda. Hanyuma turazi kugira sport ko ari ikintu gihera kuko ntawe ugomagira sport mu buzima bwiwe bwose. Nararondeye ikintu nshobora gukora kugira ngo inyuma y'inkino nibaza ko hariho byinshi umuntu ashobora gukora. Rero niho naciye mvugana n'abagenzi turi kumwe turi bane, baramfasha baravuga ati reka tuvukoresha izina ryawe. Ico nagombye gukora nuko nukutanga akarorero kuko hajya waratsinze Jeux Olympique canke kwagira izindi nkino mu kwisi yose no mu gihugu nyene ngaha. Nibaze kuba urakarero kaba kurungano rw'ingoro twabonye no munsi. Rero nibaza ni fondation yuko iriko irakora izotanga akarorero ku barundi benshi. Ndazi ko ari abarundi bafite uburyo bwo kubikora ariko bataba bazi ibintu by'inkino, bataba bazi akamaro k'inkono mu gwaruka, bataba bazi akamaro k'inkino mu mashuri. Rero ubu byo turakora nibaza yuko no kwiyerekana twerekana yuko ivyo turiko turakora ari ibintu byiza cyane. Mu gusozera Veniste Niyongabo akaba yahavuye yishura ku kibazo c'intumbero ya Fondation Veniste Niyongabo. Intumbero ya Fondation ifise ibisata
byo gufasha urwaruka mu bintu biraba amashuri kugira ngo bige neza. Turafise urusata rw'ubuganga amagara n'abantu. Ubona ubu ejo ndindi abaganga b'Abataliyana bazoza ngaha mu Burundi gufasha ibitaro bitandukanye ngaha i Burundi. Hanyuma turifuza gukora ibindi bintu biraba kwiteza imbere bica mu kuntu kwinshi, biva mu burimyi, biraca mu bworozi, biraca mu kwiga imyuga itandukanye kugira ngo umuntu wese ashobore kwibeshaho agasomesha umwana we ku ishuri cyangwa akamwungika ku bitaro akivuza. Ibyo nivyo binini cyane cyane turakora. Lo sport izoguma muri byose kuko turazi yuko lo sport muri byose. Muri sport ni ikintu kiguha amagara meza. Lo sport ni ikintu kikubeshaho. Sinobabesha nashize Jeux Olympique nibaza gushika no munsi nivyo natsindiye, nivyo nakoze ni Jeux Olympique. Rero aba bana niyo bahora nk'amahirwe bakaba nka Venise Niyongabo, bakaba nka Francine Niyonsaba canke bakaba ba Olivier Nibaruta, ndibaza yuko bashobora kwibeshaho kandi bakabeshaho umuryango wabo.